Uyu munsi hahimbajwe umunsi wahariwe ubuvuzi bw'imiti kama muri Afrika. Ku civugo intererano y'ubuvuzi bw'imiti kama mu bikorwa vy'ukurwanya ikiza coronavirus. Ubuvuzi kama bwamyeho kuva kera na rindi, aho gushika ubu ubwo buvuzi bugikoreshwa n'abatari bake. Uwaserukiye Umushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aravuga intumbero y'uwo munsi. Intumbero ya mbere no kugira twerekane ko ubuvuzi kama hano mu Burundi buriho kandi bukora cyo kimwe nk'ahandi ku mugabane wa Afrika. Intumbero igira kabiri no kugira dutere intege abakoresha ubuvuzi kama, tubereke ko leta y'u Burundi bicishije mu Umushikiranganji bw'amagara y'abantu ko ibikorwa vyabo bakora tubibona kandi tubishigikira. Intumbero igira gatatu no kugira tubahamagarire gukorera mu mategeko, gukora bisunza amategeko Ubushikiranganji bubaha. Hari iteko ry'umukuru w'igihugu rikingira ubumenyi kama. Biboneka yuko abo bavuzi kama leta ibemera nk'abahinga ku byo bakora mu buzima bwabo bwa misi yose. Hanyuma ugira kabiri nuko leta y'u Burundi ibicishije ku iteko ry'umukuru w'igihugu yemera yuko ubuvuzi kama bukora mu Burundi, baremewe rero n'amategeko. Hanyuma kandi hariho n'amategeko nshikiranganji ashigikira agashira mu ngiro kandi ibijanye n'ubuvuzi kama hano iwacu mu Burundi. Uno munsi rero karakaryo keza kugira ngo tubatere intege kandi tubibutse yuko tubashigiki kandi tubahamagarira gukora bisunze amategeko. Eka n'userukira abavuzi b'imiti kama aravuga ibitari bike kubwo buvuzi, intambamye bahura nazo ndetse akanatera kamo. Ubuvuzi kama kuva kera narindi kuva n'abakoroni bataraza, abarundi barivura ingwara zitandukanye. Ntitwovuga zose kubera ingwara zose ntaho zivuga yuko zivugwa, mugize zitari nke ziravugwa n'imiti kama nk'uko basogokuru na banyogokuru bari basanzwe bayivurisha. Ariko intambamye zagiye zirabaho mugana zo ziriko ziratorega umuti, harimwo nko kuturonderera aho dupimisha imiti dukora, hariho gutanga amafakirite mu mashuri ya kaminuza aho kugira ngo ugwaruka ruvuka ubu canke bakiri bato babandanye biga umwuga wa basokuru. Eka n'ibindi bikoresho bitandukanye biriko biratorega umuti mugabo ubu. Hanyuma n'ayandi mategeko azoza araza, aya yo gushorera imiti dukoze tuyishorera hanze mu bindi bihugu, mugabo gushika ubu bariko barabitunganya. Hanyuma nkatera kamo abarundi kwijukira iyo miti, kubera hanini yagira atiturwa n'abagiye baraza bavuga kutari Kongo n'abarozi ngo n'abashararati, ibintu byose bibaho by'ibitutsi bibaho, mugabo amenye ko ari imiti ni iyiwacu, tuyifise mu ndimo, tuyifise mu myonga, ekanu hose tugendera dusanzwe dufise amatongo isanzwe iriho kandi ifite ingaruka nke. Ikindi nuko iyo miti kama yacu gituma avuga ntibayijukire, irazimbutse kubera ivyo tuyikoramo bisanzwe biva kuri kano gataka kacu ku Burundi. Umunsi wahariwe ubuvuzi kama muri Afrika ukaba watanguye guhimbazwa ku igenekerezo ya 31 Myandagaro mu mwaka wa 2003.